turasaba cyane ko hobaho ikintu igitabo bita Programme d'investissement public, bayita PIP, Programme d'investissement public, nani zirari kandi no ngaha iyo dokima yabwirizwa kubihari. Ico gitabo cerekana ibikorwa remezo byose igihugu neza gukora mu mwaka n'amafaranga bizotwara byo programme neza no makomini mabarabara zubakwa ibi byose tukamenya neza nta kintu na kimwe kijanye na investissement gishobora kuza kirubakwa twitabanze kwandikwa muri ico gitabo kizwi n'abarundi. Ayo mafaranga bari katozwa mu nta muco burimo ninge shira kuzana za ngendo mbi usanga ziriko ziramunga igihugu. Programme d'investissement public ayo maproje kabuzi ko yanditse n'amafaranga azotwara ariko arubakwa tukabona za tableau zerekana maître d'œuvre ari karacubaka délai d'exécution umwanya bizomara. Urona nk'ibiti nga mu Burundi usanga ibintu ziriko zirubaka waca bimwe ijya tabizera kwereka ntunayibo itene werekana umuco niyemezo do surveillance rikirabira niri kirabyubaka tukabimenya kuko n'amafaranga y'igihugu bizubaka mu misi ngahe. Hanyuma ivyo byuko haba ama projet kubaka ibyubako utigera ubona muri budget ivyo bintu byohagarara. Nta n'umuntu yo kwizera transparence ibintu nk'ivyo bigiye. Amafaranga ni byose itegeko riranditse mugabe inyubako nayo kubakwa atahuyibona n'amafaranga rikavana atozwa gute agererwa he nindazo ya control biriko byubakwa nani ziri bya bintu usanga twaramaze imiti ko turubaka bubaka nk'ibyo amaze ugasanga tugeze iki gihe usanga ataka stade mpuzamakungu ifise dufise kubera iki muri planification naho twavyanditse ngo bije mu kigega tubipriorize nyimba arivyo dushaka ukamara iminsi uri kurubaka hirya no hino bitari muri ukaza kuraba muri evaluation ugasanga baje kwevariwa ntaco washitse ko kigaragara n'impwino mpuzamakungu ziriko ziraza bishoboka. Iyi ngendo yoyo yo kwiyadukiza ngira nubaki kuri naka canke nibiki yibwiza guhagarara ivyo ara nico bita concussion kandi ihanwa n'amategeko mu gitabo cacu ijya loi anticorruption. Gutoza amahera ande uri y'amategeko ukazokora ibintu kandi kuyatoza mu gihugu ukazokora ibintu bagukontrole ntibagize iki. Iyo ngendo muzango ntiyime dushaka gukira tugororoke tuve muri ibi bintu duhitiyemo tugororoke. Hanyuma ikindi dusaba nuko hogaruka ubushikiranganje bw'imigambi ya leta Ministère du Plan itegura imigambi neza bwego hejuru gushaka ku makomine kugira biboneke. Iyo ministère iragaragara ko ikenewe muri iki kandi iyo ministère kenshi gacibaratashe kuri primature mu gihe haba hari umushikiranganje wa mbere kenshi imbere mu bihe nkabene idashobora kuba umushikiranganje wa mbere agacama aba n'umushikiranganje w'imigambi ya leta hagaca bini direction de la planification ministère il a secrétariat d'état du plan ibiri muri premier ministère kugira ikurikirane neza yo planification byo bintu bigira byubakwe tubirabe tugiki nibihe biri priorité nibihe bitari priorité dukore kuri yo document de programme d'investissement public ukandi babihari hagasubira hiyo ministère rattaché ija muri primature kuko umushanje marabe abari karakordona l'action gouvernementale nukuva yuko niyo ministère hari aza ko kudara n'ikega ca leta bica vyoroha tukama tuti ni commune hazuba kwiki kijanye n'ikizo cubatswe muri au niveau central ki amahera azova hejuru aja muri investissement communal angana gute ayanda azovahe kandi yo secrétaire gaci contre yo planification na évaluation na ma statistique locale nukuvuga ingene ibintu byifashe mu makomine no hejuru uhera kuri statistique.
hanyuma agacaba ico bita gushira ico bita un système de suivi évaluation de construction des infrastructures y'amaprojet ingene suivi kugenda urasuzuma ibyo byose amahera tunera gukoresha bivaho dusuzuma gute hariho ibigo bijejwe ayo mamezo de surveillance ariko arakora amaprojet hariho nizi institution z'ama espèces de l'État canke n'izindi cyo kuza kuraba ingene biriko biragenda hari n'amashinga amategeko ishobora kugaragaza kubiraba ikorereza Cour des comptes hariho natwega abanyagice bita contrôle citoyen de l'action publique twamaze ko niyo PIP yo programme de développement public twese tuzoja hamwe tuvuge tuti iri barabara riranditse ko rizubakwa iyi nyubako iranditse ko ari izubakwa iriko yubakwa nande isoko ryatanzwe nande azoyubaka mu minsi ingahe ntavyo unyegeza nyimbo tushakukira hanyuma ikindi nuko urya mugwi le conseil économique et social urya mugwi mwibwirizwa shingiro ufasha mu kurufasha leta mu kuraba ivy'ubutunzi uja nk'abahinga n'abandi urya mugwi nusubireho nukore ikitutangaza nuko ukore nuko tubona muri budget hari miliyoni 136 ziwanditseko none ziriko zigiriki ayo mahera ari kuri conseil économique et social muri budget ari kamarira iki gihugu igihugu gifite ingwane z'ubutunzi nk'iki hariho ateza kuja umugwi w'abahinga n'abandi bose bufasha leta muri ivyo bintu vy'ingorane bakekrera hariko imiliyoni 136 none uri gukora iki izo ko zikora iki hanyuma ndetse yitegura dutegura ico bita stratégie de mobilisation des fonds ko kirabuze aya mafaranga yo ma infrastructure ni menshi cyane bade yanditse mu kigo yagize mu 2010 yuko Burundi kugira bushire kugira todo croissance iboneka botegeza kuronka imiliyaridi 6 zirenga z'amadolari imiliyaridi 6 zirenga kandi rero mu 2010 nukuva ko bishobora kuba vyariyongereye none amafaranga ashobora kuzoboneka gute strategy dufashira ubwa mbere hariho imfashanyo Uburundi ntibushobora kwishapa ku mfashanyo nta gihugu cyo cyaragize ingwane nk'ubu cyangwa gutera imbere kidaciye ku mfashanyo ivyo byo ni ngombwa uri atubwira ibindi nibikunda aho rero strategy yo kumobiliza mu Burundi imfashanyo ibanza gucamo uhejeje imfashanyo naho nyene igabwira kugira akamaro ninge ndiri kurayikoresha nivyo uri kurakora none ukinanirwa no gukoresha iyo baguhaye